Mu kurangiza iyi nkuru nza kuyirangiza ndakubwira impamvu nayise Kaminuza y'urukundo no kurekuriranira, niwamenya impamvu uza guca usubira kuyumviriza yose guhera ku gice ca mbere kugira ngo utahure ibindi vyinshi birenze ivyo watahuye. Isangemwo iki gice cite finale y'ino nkuru. Kuri telefone Muco yishuye se Karim ati papa gumana natwe ku murongo ubwire kudutoza n'itarike n'umunsi w'ubukwe kuko ni nayo gahunda yacu ikurikira. Aho nyene Muco yaciye ayobora ikiyago nk'umusore yiteguriye kurushinga, nk'umusore yiteguriye kubaka. Yayisa nawe na Anne bari aho nyene bose bari kumwe baciye bagira ko bemeranye itarike n'umunsi w'urubanza. Ariko bakiri aho nyene Muco yaciye agira akababaza ati none ko ivyo tubikoze tukaba twemeranije umunsi n'itarike mu rubanza rwacu dutumire bande ese ruzobera he? Anne yaciye yishura yihuse ati jewe ndabiye ku bihe turimwo mbona mwoja gukora etat civile mwibanga hama mukavayo muja gusaba umuhezagiro ku bakozi b'Imana mwibanga rikomeye cane maze mukibanira mutiteje abantu ivyo vy'imanza zirenze mukavyihoza. Isangemwo Muco yaciye avuga ati nkunze iciyumviro cawe Anne jewe ndi kumwe nawe. Erega ku murongo na Karimu yashigikiye iciyumviro ca Anne. Yayisa aho nyene yaciye agira ati no jewe sindi kumwe namwe kuri bimwe muri ivyo bitekerezo ntabwo ndabisuzuguye ariko ndabasavye nanje ni munyumvirize. Isangemwo Yayisa yaciye ababwira ati kuja muri etat civile nivyo kandi no kuja gusaba umuhezagiro ku bakozi b'Imana nivyo ariko ikintu mwemeje cyo kubikora mwibanga nico nanje tutemeranya ko mwibanga kubera iki. Umva ndababwire havuyemwe Muco wenyine n'abandi twese niho twari turi umunsi mutama bamukatira uwo guherayo. Nimunyibutse mumbwira ujya munsi mu ngingo zo mu gitabo mpanavyaha basomye ko zitsinze mutama mwarumvise mw'ingingo mereke zivuga ko kubw'ivyabaye abana bo muri no miryango ibiri yabo wahemutse no wahemukiwe ko batazigera babana. Mwarumvise babisoma? Ese hari aho bigeze bavuga ko iyo miryango itazigera ishingirana kubw'ivyabaye? Hamwe ntoba nibagiye ivyo bakaba batabivuze dutegerezwa kubana kandi kumugaragara. Ese ko mugira ubwoba? Erega navyumvise ko mwatinye ko urubanza rwacu rwozozamwe abantu benshi bagahava bamenya bakanatwara amakuru yuko jewe uwiciwe ngiye kubana n'umuhungu w'uwanyiciye umuryango. Jewe sinitaye ku vyo abantu bazovuga nuko bazombona ahubwo mpereza agaciro icigwa icari cyo cyose abantu bazokura mu nkuru y'urukundo rwacu. Ivyo twebwe tuzi vyatumye ivyabaye vyose biba abo bantu muri ko murasa n'abatinya ntavyo bazi ariko twebwe tuzi buri kimwe. Jewe ndashaka ko tuzoshingirwa ku mugaragaro urubanza rwacu rukaba rwa mbere ruzovugwa higiyo nino ibinyamakuru bikatwandika ko inkuru ya Kaminuza y'urukundo gukuri n'ukurekuriranira. Muco na Anne bumvise uko Yayisa vyifuza baca baramubwira ati Rayi natwe ntuturenganye kandi amakenga yacu n'ubwoba ntivyobura. Wibuke ko tutaranamenya uko bizogenda ivyitoroka rya mutama. Ntituramenya neza ko bitazotwagira ngo bitugarukeko maze ngo bitugireko ingaruka mbi. Ariko kandi wa mugani reka twitegure kandi twitege kwirengera ingaruka zose zibizoshika kuko bimwe nitwe twavyikoreye kandi tubibona. Kanatsinda ntidukwiye kugira ubwoba reka twitegure tureke urubanza ruze rube kandi ruze rube ku mugaragaro maze dutanga isomo dutanguze n'inkuru itazigera yibagiranwa ya Kaminuza y'urukundo no kurekuriranira. Isangemwo Yayisa yarabashimiye cyane kumva bamutahuye yongeragira ko abasangiza n'amajambo yo kubakomeza agira ati urukundo rwiza rwubakira kwibagira ibibi byose rukihutira guhindura ivyari bibi bigacika vyiza. Arababwira kandi ati umutima ugwayukirira kugurukira umutima wihangana wakirijwe no kumvira ugaharira udahatirijwe. Isangemwo ikiyago cabo cari ciza ariko ni nakamasaha yarakuze. Muco yaciye asaba Yayisa na Anne ko bomureka gatahiwe akaja kwitegura muri utu na turiya agategura na zimwe mu nshuti ziwe kugira ngo zizobatahira urubanza. Yayisa yaciye amubwira ati sinasi igitekerezo cawe ariko nawe urabizi ko ntoshobora kubaho udahari. Nivyo ivyo uvuga birumvikana kuko ntivyo dukundira ko dutegura urubanza rwacu neza twese bisa nkaho tubana ntivyoba bitwika n'abantu bovyakira ukundi. Ariko sheri urazi ko dufise iyindi nzu nziza imwe nakwereka abavyeyi banje bashengeye bataramarira kubakisha. Inyuma y'igihe kitari gito je na Anne nitwe twahavuye tuyimarira kuyubakisha ubimeze neza. Yahora ibamwe abapangayi b'abanyamahanga ariko barasubiye iwabo ubirinzwe n'abasekirite. Urabizi ko ivyanje abari ivyawe nkundira rukundo rwanje abari yuja kuba abari huza gutegurira urubanza rwacu. Umutekano ni wose utume ko na za nshuti zawe ivyo mutegura vyose mu bitegurireyo nanje nzoze kuza ariyo ndagusanga maze twibanire. Isangemwo
Muco yarakunze igitekerezo ca sheri wiwe Rayisa n'ukuntu sheri wiwe yaraciye ubwenge kuko yabona ko atana kimwe amukinga. Muco mwako kanya yarabuze ukuntu ashimira sheri wiwe Rayisa kubw'ubwitange n'ukuntu yabona akomeza kumufata muri buri kimwe. Muco mu gushima yasavye Rayisa guhaguruka, baragwana mu nda amubwira ati ibisabo vyawe byose ndavyemeye mwamikazi w'umutima wanje. Anne nawe vyaramurenza buruka bikika arababwira ati hahiriwe mwebwe urugo rwanyu ruzoba amahoro kubwo gutahurana no gukorera hamwe kwanyu. Uwo munsi barasangiye bava ngaho barataha. Isangemwo ntivyatevye Muco yarimukiye muri ya nzu nshasha ari kumwe n'abakozi batanguye kuyikorera amasuku nk'iyigiye gutaha umuntu. Inyuma y'iminsi mike Rayisa na Anne bateramiye mu rugo iwabo, Muco yaraje kubasura. Aho Muco Rayisa na Anne bicaye baganira ku rubanza rwabo, telefone ya Rayisa yarasonye aravye uwo muhamagaye abonana umunyamategeko, aca aremeza aramwita baca mubwira ati umva wihangana ya makuru ngiye kukumenyesha ndazi ni mabi kuri wewe na Anne, ariko kandi mukwiye kuyamenya. Mwako kanya nyene Rayisa yaciye ashira telefone yiwe mwijwi ryo hejuru, none hatangura kuvugana n'uno munyamategeko. Muco na Anne nabo bumva. Uno munyamategeko yaciye akomeza kumubwira ati Karimu tumaze igihe tumurondera tunamurondeza ariko twaramubuze, yaratorotse ibohero, mwirinde kandi mwiyiteho muri no minsi tukimushakisha. Rayisa aho nyene yaciye asaba wamuhamagaye amumenyesha ayo makuru ati nyakubahwa murashobora kumpa akanya nk'ejo. Akanya atari kanini ba nyakubahwa, ndipfuza kuza ku rukiko nanje kugira ngo ngire ico mvuze kuri iryo toroka rya Karimu. Muramutse mubinkundiye mwoba mumfashije ba nyakubahwa kuko ndashaka ko mwozoba muhari, ndipfuza ko nitangazamakuru ryoba rihari. Uno munyamategeko yaramuhamagaye yaciye amubwira ati nta ngorane n'imwe yo kubikora kuko ivyo usavye byose biri mu burenganzira bwawe, ahubwo reka tugushire muri gahunda y'ibizobejo. Aho nyene baciye bumvikana amasaha bizoberako. Isangemwo Muco na Anne baciye babaza Rayisa ati Rayi, urumva witeguye kwishura ibibazo by'abamenyesha makuru no kuvugana n'abacamanza? Rayisa ati ego cane nditeguye kuko hari ico nshaka kumenyesha isi n'abantu. Isangemwo mu gitondo Rayisa yazindukiye ku rukiko asanga abamenyesha makuru bahashitse kare, yururutse imodokari bamuhata ibibazo. Namwe murabiza abamenyesha makuru ko bameze, ariko kandi Rayisa yanka kugira vyinshi abishura, abasaba gutegereza umwanya wa nyawo. Mu mwanya muto Rayisa yari yasavye ko yogira ico ashikirije ariho bari, nabo baraje maze Rayisa acatangura kubashikiriza ijambo. Rayisa yatanguye abwira bari aho bose ati sinitaye ku makuru naraye ndonse yuko wangize impfuvyi yaraye atorotse ibohero, ahubwo ndabaza ati yatorotse amategeko gute? Nahora nibaza ati burya mu bamaze gukatirwa hari aho bamwe muri mwebwe mu bacamanza musubira mu madosiye yabo mukaraba nimba hari uwoba yararenganye mukamurenganura, ariko nasanze mwitwararika gusa kumenya amategeko ahana ayarenganura menga ntabaraba. Ndababwira ukuri, nimba Karimu yatorotse ibohera akabatanyurujwe ngo yicwe, jewe ndabikunze. Nanje ubwanje ngiye gutangura kugira amatohoza yimbitse menye icatumye Karimu atoroka. Ariko kandi bikiruko nagira ndababwira ijambo ryanje bwite ryatumye ndanabakoranya. Hamwe Karimu yoba yatorotse ibohera atishwe, nashaka kubatangariza ko ivyaha vyose namurega ndabimuhanaguyeko. Niyaba akiriho kandi akabanyumva yumve ko ntakimukurikirana ukundi. Kandi mwese murahanagira ngire ko ndabatumira mu rubanza rwanje rugiye kuba aho vuba cane ngiye kurushinga. Rayisa yababwiye itarike n'umunsi w'urubanza, ababwira naho urubanza ruzobera, acagira ko kandi ababwira ati fise vyinshi nize n'ivyo namenye, harimwo n'ivyampumuye amaso. Ubu naramenye icatumye Karimu abo mwicanyi bigeze hariya. Vyatewe n'ibiturire vy'iyi leta yacu ireka bamwe mu bategetsi bakitwara uko bashaka, bakarenganya na bamwe mu bo bakoresha canke batwara. Uyu munsi numva nashaka kubasangiza ayo makuru y'imbabazi nagiriye Karimu inyuma yo kumva kakekwa ko yoba yaratorotse ibohero. Sawa kandi mwese murakoze, mugire umunsi mwiza. Isangemwo nawe yari live hafi aho n'izindi mboga zibikora neza. Ayo makuru mwako kanya nyene yarashitse kuri Muco na Karimu. Anne wewe yaraho nyene avyiyumvira anavyibonera. Isangemwo abamenyesha makuru bagiheza kumva ijambo rya Rayisa baciye berekeza kamera n'ama microphone ku bacamanza bababaza bati banyakubahwa dufatiye kuvyo avoka Rayisa ashikirije, ese Rayisa ararekuriwe gutanga imbabazi kuri Karimu uwamuhemukiye ngo nuko yamenye ukuri kw'ivyabaye? Isangemwo
Inyishu abacamanza batanze nawe urashobora kuyiha canke ugasaba gutahuzwa n'abakwegereye kuko aha niho iyi nkuru ihagaze. Isangemwo ufatiye ku bihe amategeko n'ubucamanza bw'aho uherereye uraronka inyishu y'ico kibazo. Isangemwo mu minsi mike umunsi wa nyawo wo gutaha urubanza warageze. Isangemwo umwana w'umwicanyi mw'ikoti imbere y'uwiciwe umuryango ari mu rushungi, bose bagiye kubaka, bagiye kubana ubuziraherezo. Muco na Rayisa bose bishimye basezerana kubana ubuziraherezo, basezerana gufatanya ubuzima bwabo bwose, basezerana gufashanya muri buri kimwe. Inkuru y'urukundo rwa Muco na Rayisa yatanguye gukwira isi yose guhera ico gihe, ubu no gushika ku iherezo ry'ibihe. Karimu ku munsi w'ubugeni bw'umuhungu wiwe yari live yishimye yisomera ku mazi ashima Imana agira ati narababariwe. Imbere yuko turangiza ino nkuru reka turabire hamwe iciye inkuru yo dusigira nk'inyungu z'ibitekerezo, ariko kandi ndakubwira ati iyi nkuru isa niyirangiye igice ca mbere cayo ico twita sezo ya mbere. Ubu uzumva akeneye ko ino nkuru ikomeza aza bidusabe twumvikane tuyikomeze, haba ku majwi canke ku masanamu, erega vyose biva mu mvugano. Ese ni kubera iki inkuru nayise Kaminuza y'urukundo no kurekuriranira? Nivyo, iyi nkuru yitwa Kaminuza y'urukundo no kurekuriranira kubera ko itangurira muri kaminuza yo hanze, ariko kandi ni kaminuza itigeze igaragara izina ryayo muri ino nkuru, kuko ino kaminuza ntibaho, ariko n'igipimo cyo kumva ko iyo ugeze muri kaminuza uba usa n'uwugiye kurangiza ibintu biba bisa n'ibigeze ku musozo. Urukundo niryo jambo rigira kabiri rikurikira kaminuza muri ino nkuru. Aho ijambo urukundo narikoresheje nk'iturufu yo kurekuriranira kuko ahari urukundo rw'ukuri haba ukubohoka. Kurekuriranira naryo niryo jambo rigira gatatu rinasozera kuko hatangura Kaminuza y'urukundo no kurekuriranira. Birumvikana ko kurekuriranira ari ryo jambo rigira gatatu. Iri jambo kurekuriranira naryo riratahuritse ugerageje no kugisobanurira, ariko kandi igihe ibintu byose bigiye kugera ku iherezo hahandi bisa nkaho bitagishoboka, niho ubonera kwihangana no kwakira ibintu kumwe n'uwo mukundana mu rukundo rw'ukuri. Ngico rero ico nise Kaminuza y'urukundo no kurekuriranira. Isangemwo basore namwe nkumi, bagabo namwe bagore, nta ntambara nimwe mutogwana ngo mutsinde mu gihe mwoba muri ko muragwanira urukundo rw'ukuri. Twigire twese ku nkuru ya Muco na Rayisa. Umuti Rayisa yashoboye gutorera ibibazo yaciyemwe ari kumwe na bagenzi we, ushobora kuba atari wo muti w'ibibazo vyawe canke ivya mugenzawe, ariko kandi gira kuri ino nkuru kuko nta kidashoboka. Vyose naravyanditse naranabiteguye muri ino nkuru kuva mu ntango gushika ku iherezo. Gerageza uyisubiremwo nimba wumva uri mu nzira yo kubabarira canke kubabarirwa. Inshuti yanje iga kutabona amakosa ya mugenzawe gusa mu gihe ushaka ko ibintu bigenda neza. Reka ndangize ino nkuru nipfuriza ibihe vyiza abo twabanye muri ino nkuru, abubu n'abazoza. Mwebwe nanje izitubera icibutso c'ukuri, izitubera umushinge wo kwisanga mu guharira bitagira iherezo. Nakare Kaminuza y'urukundo no kurekuriranira, isangemwo nawe. Nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.